mbere yuko usohoka mu nzu yawe mu gatondo, mbere yuko ugenda, mbere ya byose fata ijambo ry'Imana ubanza urisome. Mbere yuko ryama usoma ijambo ry'Imana. Ubuzima bwawe Shalom. Ndabaramukije ndibifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo agaze imitima yanyu. Muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye mu kiganiro cya Holy Canaan TV. Bakundwa, turanezerwa cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Ubuntu bwa Kristo Yesu buganze imitima yanyu. Reka dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu turagukunda, turagushimiye. Haleluya. Ngwino uganiriza imitima y'umwe wese muri no jambo rigiye kubibwa. Isaya yaravuze ngo n'imbuto, haleluya, ibizwe. Amen. Kurya imvura na sherege bigo bigatosisi n'ibisubireyo ngo niko n'ijambo warungitse ritazosubirayo ridashikanye ico waritumye. Turagushima kuko ijambo riri kugikorwa. Haleluya. Ijambo riri kugikorwa. Haleluya. Uganiriza imitima y'umwe wese mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Bavandimwe ndabashimiye cyane. Reka dusangire ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana niyo munezero wacu. Ijambo ry'Imana niyo munezero wacu. Ijambo ryawe Mana niyo munezero wacu. Zaburi 119:77 B yayo iravuga ngo kuko ibyagezwe byawe, kuko ijambo ryawe ari ryo munezero wanje. Kuko ijambo ryawe Mana ari ryo munezero wanje. Umunezero wawe mubisanzwe ushingiye guki? Umunezero wacu ugomba gushingira ku ijambo ry'Imana. Bavandimwe, nta kindi kintu uzobona muri nosi kigutera umunezero nk'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Kuko uyu mwanditsi yavuze ijambo ryiza. Kuko ijambo ryawe, bakoresha ibyagezwe ariko ni ijambo ryawe. Kuko ijambo ryawe ari ryo munezero wanje. Ijambo ryawe Mwami niwo munezero. Reka nsome muri Yeremiya 15:16 mwumve neza. Yeremiya yarabivuze nawe neza. Aravuga ngo amajambo yawe yarabonetse Mwami, maze kuyabona ndayarya. Haleluya. Kandi amajambo yawe yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryanje uhoraho Mana Nyiringabo. Amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Oh, haleluya. Reka ndakugendera inama. Mbere yuko usohoka mu nzu yawe mu gatondo, mbere yuko ugenda, mbere ya byose fata ijambo ry'Imana ubanza urisome. Mbere yuko ryama usoma ijambo ry'Imana. Ubuzima bwawe buganzwe n'ijambo ry'Imana. Yeremiya yavuze ngo yarabonetse. Haleluya. Maze kuyabona ndayarya. Maze kuyarya amajambo yawe yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanje. Yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanje. Hari abantu mu buzima bwabo bagendana ugasanga afite ishavu, agasanga uburakara. Ijambo ryawe Mwami yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanje. Nta kindi kintu cyoza n'umunezero nk'ijambo ry'Imana. Ndakwifurije gusoma Bibiliya. Ndakwifurije gusengera mu ijambo ry'Imana. Birimo umunezero wimbitse, umunezero utangaje. Yeremiya yavuze naraririye maze kurirya bihinduka ibihimbaro by'umutima wanje. Bihinduka ibineza neza by'umutima wanje. Urafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Urafata umwanya wo gusengera mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana Mose yabwiye Yosuwa, aramubwira Yosuwa, iki gitabo uzokirimbure ku murango no mwijoro. Niho ibyawo bizogenda neza ukagira amahirwe. Niho amahirwe yacagaze mu ijambo ry'Imana. Iyi Zaburi 119:105 yaravuze ngo nararifashe ndibika mu mutima wanje. Haleluya. Ndaribika mu mutima wa ijambo ry'Imana. Haleluya. Niryo munezero wanje. Narabiriye. Haleluya. Ivyagezwe byawe nibyo munezero wanje. Ijambo ry'Imana niyo munezero wacu. Twagira umugisha Imana yaduhaye ijambo ryayo. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana rikaba mu mutima wacu, mu bwenge bwacu, mu byiyumviro byacu. Ibyiyumviro byacu bikagazwa n'ijambo ry'Imana. Ibyiyumviro byacu bikagazwa n'ijambo ry'Imana. Bene data, abantu basoma ijambo ry'Imana bamana umunezero.
bama bakeye mu maso wabo bama bakeye. Ntabwo umunezero wabo uhagaze ku byo bafise, oya, bafite umunezero uva ku mwami wabo. Haleluya! Ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe Yesu, ijambo ryawe umukiza wacu, ijambo ryawe ryarabonetse ndarirya. Zaburi 119 umurongo wa 92 haravuga ngo iyaba ijambo ryawe atari ryo munezero wanje, icyo gihe mba nararandukiye mu marushwa yanje. Iyi jambo ryawe ritaba umunezero wanje, mba nararandukiye mu marushwa yanje, mba nararandutse, simba nkiriho, simba ngihumeka. Haleluya! Ariko ijambo ryawe Mana ryarankomeje, ryarandinze kuja mu marushwa. Amen, amen. 133 119 umurongo wa 133. Gumiriza intambuko zanje mu ijambo ryawe Mana, kugira ngo ntiyagire ikigabitanyo na kimwe kinganza. Ngumiriza intambuko zanje, fata intambuko zawe zigumirize mu ijambo ryawe, niho ntiyagire ikigabitanyo na kimwe kinganza, ntiyagire ikigabitanyo na kimwe kinganza. Abantu benshi baragajijwe na kamere, bagajijwe n'ishavu, bagajijwe n'uburakari, bagajijwe n'ubwibyi n'ubusambanyi. Kubera iki? Nta jambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Umwanditsi w'Iburaya yavuze ijambo ryiza cyane. 4:12 dusome uwo murongo mu Baheburayo 4 umurongo wa 12. Haravuga gute? Haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruto ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya n'ingingo n'umusokoro, risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukabigabira. Amen. Ijambo ry'Imana riza ritanya, riza rikuraho, riza risenya, rikuraho kamere, rikuraho ishavu, rikuraho ubwibone, rikuraho ikintu cyose kitatewe n'Imana. Ijambo ryawe Mana niwo munezero waje. Umunezero wawe uhagaze kuki? Dawudi yavuze ijambo ryiza, kuko ibyagezo byawe arizo munezero waje Mwana. Ijambo ryawe niryo munezero waje, riza risitanya, riza rikuraho, rifite ubugi impande zose. Niwo munezero wacu, nta wundi munezero ufise uzobona umeze nk'ijambo ry'Imana. Ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana, ndakwifurije kwiyaturaho ijambo ry'Imana. Oh, haleluya! Uzuzuka mu gitondo ufate Bibiliya yawe wisomere, wewe wivugishweho, uvuge ikintu cyose kitagenda neza mu buzima bwawe, kivuge uhagaze mu ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe Mana niryo munezero waje. Gumiriza intambuko zaje mu ijambo ryawe Mana, kugira ngo tiyagira icyaha kinganza, tiyagira icyaha kiganza ubuzima bwanje, tiyagira icyaha kiganza mu mpwemu yawe. Haleluya! Gumiriza intambuko zaje Mwami mu ijambo ryawe. Intambuko zawe zihagaze he? Nuzigumirize mu ijambo ry'Imana. Fata umwanya wo gusoma Bibiliya, fata umwanya wo gusengera mu ijambo ry'Imana, fata umwanya wo kwiyatura ku ijambo ry'Imana, fata umwanya wo kwiyatura ku ijambo ry'Imana. Fata ijambo uryature ku bana bawe, uryature ku rugo rwawe, uprofetize ubuzima bwawe mu ijambo ry'Imana. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Haleluya, haleluya. Zaburi ya mbere ivuga mu ijambo rya mbere, ijambo rikomeye cyane. Zaburi igice cya mbere umurongo wa 2 haravuga ngo areka ibimuhimbara biri mu ijambo ryawe, kandi iryo jambo niryo shira ku mutima we ku murango no mu ijoro. Haleluya! Kuko azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba iyo ryatse. Haleluya! Gihora gitotahaye kubera iki ijambo ry'Imana. Shira umutima wawe, fata ijambo ku murango no mu ijoro, urisome, uryature. Haleluya! Urigenderemo, yice kamere, yice ikintu cyose kitatewe n'Imana mu buzima bwawe. Imbuto yose itaratewe n'Imana isenyuke, ikugweho n'ijambo ry'Imana. Yesu agushoboze guhora usoma ijambo ryiwe. Yesu aguha inyota yo gusoma ibyanditswe byera. Ube mu ijambo ry'Imana. Gumiriza intambuko zaje mu ijambo ryawe Mana, kugira ngo ntiyagire icyaha na kimwe kinganza. Haleluya! Ibikuganza byo ndagusengeye ngo ugumirize intambuko zawe mu ijambo ryawe. Yavuze Yeremiya ngo nararibonye ndarirya maze kurirya rihinduka ibihimbaro by'umutima waje. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza. Reka gusengere. Turagukunda Yesu,
nuduha inzara n'inyota zo gusoma ijambo ryawe. Haleluya. Ni kete watwandikiye, turakeneye kurisoma ku murango no mwijoro Mana, niba ibyacu bizogenda neza. Dawudi yavuze ngo haleluya, haleluya, niryo ndimbura ku murango no mwijoro, muri ibyacu bizogenda neza Mwana, nuduha inzara n'inyota zo gusoma ijambo ryawe. Urakoze Mana, icyubahiro kire mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.